nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina, gufasha abagowe, ivugabutumwa, gutamba, kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye, mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera, aho naho ni mu Caramagahahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi. Mana yacu iradukunda, Mana yacu iradukunda, Mana yacu iradukunda, oh Mana yacu, Mana yacu, Mana yacu iradukunda, Mana yacu itwitayeho, Mana yacu iradukunda. Hama murakoze cyane, ndabashimiye nongera ndabana ikaze muri no rugo rwanje, naho umushinga natari hari ariko muhumure ngani wanje, ndabahaye ikaze cyane. Murakoze cyane mama Aline, nukuri turaryohewe no kuba turi muri no serire, kandi nukuri Imana bahezagire kubona mwari yumviriye ko tuzoza turagira serire ngahi wanyu. Nukuri Imana bahezagire cyane ko si benshi bo byemera ibintu nk'ibyo. Hama Imana igwezagire, ariko twora kumwene tuzatura iserire ntibere ndi honyene, turabe n'indi minsi, kubera turabe iminsi twaba dufise umwanya tongereze tuze turaza kuganira n'Imana. Nukuri Imana ibongereza umugisha, ni benshi badashobora kwemera ko urugo rwabo baruhimbariza n'Imana, kandi numva umunsi umwe je numva udakwiye, nibaze kuko nka kabiri mu ndwi umwanya w'Imana urabondera. Nivyo reka twimvire umunsi wundi dushobora kongerako kugira ibintu bigende neza, na cyane mu kwiyegereza Imana. Hama guco gusengera hano, kugira ino serire zirabera hano, nibaza ko ta kibazo kirimo. Hama iminsi 2 gusa, jana nk'iminsi 3 umuntu yorondera umwanya, kubera iminsi 2 vroma ntikwiye nko mu ndwi. Kujya je umenga nico bite Sawa. meze neza. Yego. Madana nenda gukeneye gatoya tuza tuganire. Ndaje. Hama munyanganire gatoya, ngomba ngende mvugane n'umushinga naye wanje aramamakaye. Nagora Yego mundindire gatoya. Mada Sa jewe narakuyanikije bino bintu by'amaserire mu rugo rw'iwanje. Jewe nimushaka ko urukundo rw'iwanje nawe rubandanye, ndagusavye iyi serire sinzosubire gutaha ndayisanga mu nzu hari by'amaserire. urumva mushinga nta bibi na bimwe birimo, tuba tuje gusenga gusa. Yego nta bibi birimo, mugabo jewe nakuzanye kugira ngo nk'umugore wanje sinakuzanye ngo by'amaserire ngaha mu nzu yiwanje. Wenda kwihanije rero, nimba ushaka ko nzoguma ndagukunda kwa kundi naho ndagukunda nyene, ivy'amaserire mu nzu yiwanje ukureho ntabyo nkeneye. Yego ndavyumvise. Kandi rero nyumvire nk'umugabo mu rugo, sindiko ndabivuga ngo je ndiko ndagusaba ikigo shaka wowe wose. Jewe nta munsi shaka ko nzosura gutaha sanga amaserire yakoranye n'uru rugo rwanje. Yego navyumvise mushinga naye, kandi n'amahoro nukuri nzobikora. Kandi sindiko ndagushwani muganije nta gitegeko mu rugo. Urakoze. Murakoze cyane mugabo, ngomba ndabasaba ikigongo gatoya kubera umugabo wanje aciyaza, murabibona namwe. Ngomba ngende kumutegurira ivyafungura, tuzoba dusubira ndibaza. Yego tuzosubira, ariko rero ivyo tuvuganye mugende vyige uzoduhinyisha. Yego nta kibazo tuzovugana. Hama mujana amahoro y'Imana. Iratuzaniye ni Faraja Group. Papa nini ko mbaye teni do sport giye? Uno munsi wanje wa sport navyuzi. Oya nawe umunsi wo kuja gusenga ni umunsi ugomba ugenda muri sport. None mada je imisi yose mba ndi ku kazi,
uno munsi mbaro ndose wo kubaka umubiri kugira umubiri wanje umere neza. Imisi yose uri ku kazi none uno munsi waruke kwegera Imana ukaja gusenga. Uraze umunsi nawe be sport no mu kabari no guhura n'abajama tuganira nyene kuko imisi yose nigwa ku mashini birandusha. Ariko mba ariko ndobaka umubiri kugira amererwe neza. Mugabo papa Aline byari kuba byiza tujanye gusenga n'ukuri. Oya vraiment. Ahubwo kwambara terezo sport tukajya muri sport nawe. Oya singenda kubera ndafise ibikorwa kuri eglise zishobora gusiba. Jewe no munsi kweli. No munsi na munsi wanje waga sport kabisa. Oya mugabo byari kuba byiza basi no munsi ukaza gusenga hama ejo ugacuzinda kugenda muri sport. Mara amajya amasaha mbega n'amasaha ane mwicaye muri eglise jewe. Si menshi none urura amasaha. Uraza amasaha je ndiko ndobaka umubiri. Umubiri wanje umeze neza nta numva ameze neza cyane muga amasahane nicaye mu ntebe byari kuba byiza vraiment ugiye gusenga ukiyumvira ukagenda gusenga. Oya ivyo vyihoze no mu mutwe kure aho ukure no mu mutwe byose ukurunguture ibaze lendi uzindukira ku kazi mardi imisi yose uri ku kazi mugabo no musibye bari kurane kuja gusenga. Menya yo kure rero no munsi uzoka mufise mu mutwe wa munsi wanje wa sport nta bindi ntegeza kuvanga nabyo. Mugabo byari byiza ukiyegereza Imana kuko ntidushobora kuba muri no rugo tudasenga kandi nawe urabizi ntidushobora kuba tutiyegereza Imana hajya Imana niyo itubeshejeho. Tubeho tutagira siporo rero. Siporo irakenewe mugabo ku mwanya wayo n'Imana nawe. Genda jereka reka nigire mu byanje wawe utasubiye. Sawa. Ariko no kuri papa Aline no kuri je simbona ukuntu bizogenda. Azobaho akazi gusenga Imana no kuri. Mana rabugira umuhindure no kuri kuko ndabona tutobaho tutagufise kandi nivyo ukunda nico gituma Mana nukuri wo birabuka muhindura papa Aline. Iratuzaniye ni faraja Groupe. Marina Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe nawe. Amen. Yakomeye. Amakuru y'imisi. Mwari muje kumutara tuje gusenga. Bari tuje guhita na mama ari muri repetition. Nuko amasaha yageze mu Marine. Bijewe no kuri munyanganira no munsi. Mfise ibikorwa byinshi cyane kandi sishobora kugenda ntabikoze. Marine. Karose ko aho rubihebukaza tukagenda ubu kubuza kugenda muri repetition ni igiki cyo gikorwa cyo kubuza tugikora ugarutse. Urumva nukuri ndabasabye munyanganira kandi murazi ko naho ngenda ariko no munsi sinza kuza. Oya nukuri nawe ureka ico kintu cyo gusivye uze tugende gutegura. Ahubwo kimwe gusa ico nabasaba nk'abagenzi kandi nka bene data dusangiye igikorwa c'Imana nuko mumfasha cyane. Ndafise umutwaro mwibanga mumfashe mu kusengera vraiment muzoba mukoze. Umutwaro mwibanga mama Aline. Nta kuntu tubwira ngo tumenye dusengere tuvuga umutwaro uyu n'uyu ubutubwira. Urabona hajya imitwaro mwibanga vraiment usanga kenshi ari imitwaro itavugwa. Kenshi usanga izwi n'Imana rero nico gituma nababwiye mu nsengere gusa. Oya mama Aline urashobora kubitubwira tugasenga nukuri munyihanganire ntibikunda ariko nababwiye ko umutwaro mwibanga mwe gusa mu nsengere sivyo. Sawa rero Imana ibane nawe. Yego mujane n'Imana n'uri mu nsengere. Uwo mutwaro wanje nimubibagire. Iratuzaniye ni faraja Groupe. Kagero
bameze nk'abana b'abantu mega natocahe urukundo rwawe ruratangaje urukundo rwawe nirugira imbibe urukundo rwawe ruratangaje urukundo rwawe Yesu yaba atari urukundo rwawe mwami Yesu uciwe mbandiye yaba atari urukundo rwawe mwami Yesu uciwe mbandiye uhoraho mana yanjye naragutakambye urankiza wandukanye ubugingo bwanje ubukuye ikuzimu uhoraho yankuye aho umwana w'umuntu atari gushobora kunkura cyagihe cy'ibyago waduganye ubugingo bwanje ubukuye ikuzimu ubuntu bwiwe bwamaye igihe cyose umuntu akiriho mushimwe umwami Yesu nawe uwanye nawe suko nari mwiza niko bw'ubuntu bwawe bw'ingo bwanje ubukuye ikuzimu wadukanye ubugingo bwanje ubukuye ikuzimu mwana wiyumva gute wumva ubabara hehe numva umutwe uriko urameneka numva n'ubushuhashushe yo none mwana numva mundu uriko uraribwa numva ndiko ndaribwa mu nda umutwe uriko urameneka numva umutwe uriko urameneka numva n'ubushuhashushe none umwana bibagwaye iki ari reka basi mbanze ndagusengera imbere yuko tugutwara kwa muganga yego mama reka ndagusengere kandi uhore uraza gukira sivyo uraza gukira mwami Yesu ndagushimiye kuri no mwana wampaye kandi mana wari ubizi yuko nzoba ndamufise kuri no saha kandi uno munsi wari uwuzi mwami ndagushimiye mwami we ko atakikunanira nico gituma mana ndamukweretse mana ndamusengeye kumukize mu izina rya Yesu Kristo mana ndirukanye ingwara ndirukanye ibitero by'abadayimoni ndirukanye impembu mbi zose mana zitakuvako mu izina rya Yesu Kristo mana ndamusengeye mu izina rya Yesu uwo mwana wanje nibiki mwana nibiki aragwaye urumva ari umutwe uriko urameneka mama ari umwana umutwe uriko urameneka numva ko abagwara ego nariko ndamusengera kubera umusengera hama bifasha iki amasengesho arashobora gukiza umwana kandi Imana irakiza amasengesho yazanye amakinine n'amaparastamol n'amaserumu yaciye yazana ngaha aca mukiza oya ye mushingana bakuvuga uko kubera Imana irakiza kandi nta kintu kinanira Imana naho arashobora Imana irakiza wowe umenetse umutwe uhora umbara gute ngoma mahereje kwa muganga kumbe ubushaka kuyarya mugabo ubushaka kuyarya mbanza gusenga mushingana none gutaho gucukira arije maze kugwa mahereje kwa muganga nubara ko ubwo bugu ufise ubwo buzo kwama buri mu mutwe wawe ntabwo nakwambike tukujane kwa muganga ubwo bugu bw'iwawe
nibwo buzokugumamo basi reka ndamwambike hama ndamujane kwa muganga nta kurumba rero ngo amasengesho arakiza hehe wewe urwaye imisi yose n'amananga amahera yiwanje ahubwo gusa nukutabitahura nawe ubundi amasengesho reka bitahura je ndabitahura yuko nta na kimwe bimaze ibyo byose kwa muganga niho wakize reka basi ndamwambike hama tumujane nubwo ubwo wawe mutegure tuje kwa muganga iratuzaniye ni faraja grupe. Ego mushinga nahe n'umufasoni wawe bo umwana wanyu Aline wisanzwe twagerageje uburyo bwose turafata ibipimo bishoboka byose bibaho turakoresha uburyo bwose dushoboye ariko musanzwe twabuze ingwara nimwe y'abagwaye twabuze ingwara nimwe y'abagwaye mwabuze ingwara nimwe y'abagwaye ego umwana twe twamuzanye ngaha shushe ego amenetse umutwe aribwa mu nda wowe n'inzoka bo twagerageje kumuha imiti y'ubushuhe no kumeneka umutwe bo donc paracetamol twazimuhaye turagerageza no n'andi n'iyindi miti nyene ariko byanze none doctor we warize aho umwana mubare yuko yaje ameze kujya ubura n'indwara nimwe mushinga ntahe wizehe nagomba ndakubwire yuko atanu kintu na kimwe tutakoze twamucishije no muri scanner ni icyuma cyerekana indwara zose umuntu arwaye oya murashaka kuba mwakumucishijemo mutazi no kubipima gusa kimwe gusa wowe wagiye mu bitazi oya none umwana ni barize kandi babashize ngaha bazi ko yizeheye ko umubare umwana yarameze kujya kuyobora indwara rega ngaha turi kwa muganga kwa muganga mushinga nituriko turaterana amajambo kubera twe dukora akazi samajambo ariko nagutera mugani wewe mvuga ko ibintu bakuzanyemo bakudendereje atavyutse bo umwana n'uwawe hanyuma nanjye sawa n'uwanje reka ndamutahana mugana navyutse mugana navyutse para kudurakira ngire ndakubwire reka basi ko wumva wowe ufise amadidani kubera twe twakoze akazi kandi twigiye wowe urashobora turaza kugusha tugusinyira hanyuma umwana wawe mutwara ahandi oya ahubwo ngo bava musinyira n'ibitari ibyo zana umwana tutaye mwana ivyo nawe uvuga ngo kwa muganga no kuvuga ngo batavugira abandi ba reka ndamuzana ariko ndagusavye ugabanye induru kubera turi kwa muganga niko nturi induru tugende rero tugende muganga bayi rero musigane ego mufasa ugenda nta kundi mutwara umwana wanyu umva umutama wa byanse ko twe twari twagerageje biranse murakotse reka tumujana ahandi namwe murakoze sawa mugirira byiza iratuzaniye ni faraja grupe. None basi ibi bintu nibiki umwana agware ataranakira na se waca afatwa kweli papa Aline wumva gute wapi kabisa umva umerewe gute none basa kandi numva umengo urashushe umva umuriro basi numva imbeho oya urashushe cyane kandi ko ndaribwa ewe mana no kuba ibintu nibiki ukuribwa no kumeneka umutwe nawe uriko uraribwa nyene asha ni hatari rero numva bigenze gute umwana aragwaye ndabuze umva n'uwonde karere kandi rero n'abaganga babuze ivyo bagwaye nawe nibakubwisha babuze ivyo ngwaye kabisa none tuvuge ko ari ibiki ivyo bintu mwamugwaye mwese muri babiri none nta bintu woba warasumye ugateka tukaba twarafunguye bibi oya nukuri ibintu bibi amarano bisuma nyene kuko mu nda sinorohewe mwana nukuri Jenda ucufata nico ndeka abantu babiri bose baragwana kandi rero ngira byatumye rujya muganga ko yarambugishije cyane akuvugishije cyane ugacugora ibintu bisa n'umwana wawe nyene yarambugishije cyane oya so kuvuga uko ahubwo nukuri je ndabuze uko ndabivuga cyane nuko no bifata none twoba wagwajije abantu bagwaye iki cyo nibaza atari kujya bamvugishije cyane byo bari byo watetse bibitwa oya je nta bintu noteka yamara ibintu mwese byo bagira nkuko mwese mukagwara ibintu bisa oya je ndareba oya nukuri ushingana ni wihangane bakira ni wihangane nukuri mana nukuri je sinahuri ibintu mugwara daba gatambara gakanye basufa umushira mu mutwe je numva umuntu bari kwaradodora sinzi wayo raba murabe reka ndamurabe mushitsi karibu ego namahoro ego karibu kandi ego ndashimye
mada ntatevye nagira shikane message y'Imana yandukikiye kuri wewe none nifuje kenshi kukubona ndakubura aho noguca ariko uno munsi nashite muri uru rugo niyo mpamvu ushaka kugira message Imana yantumye. Imana yagutumye kuri jewe? Kuri wewe. Imana yantumye message yuko mwirukanye Imana mu nzi wanyu kandi inyereka yuko imbere yawe mu rugo rwawe hari ibitero byinshi cyane kubera ntiwabereye izamu urugo rwawe. Gute? Sinabereye izamu urugo rwanje gute? Sinzi nabwiwe ibyo nyine yuko birukanye Imana mu rugo rwawe ahubwo mada nta kintu cyo kitagenda neza ngaha mu rugo iwawe. Urumva mugozi w'Imana no kuri sinoguhisha Imana yarinze gutuma hano nuko byukuri uri umukozi w'Imana nico gituma mu bisanzwe muri no rugo no kuri je nakubwiye ndumusenzi nahora ndumusenzi mu misi heze ariko bivanye nuko satani hari bitero yateye nkuko mwabivuze nukuri umugabo wanje arambere intambamyi ibintu byo gusenga ndabivamwo candava kuzamu ryanje sinasubiye kandi kuza ndagenda gusenga rero nuko mwabivuze nukuri hari bitero ngandi ko ndabona kandi bitanguye muri no misi biriko birigaragaza nukuri je nibaza ko ari yo mpamvu. Kumbe nivyo nanje ngende gusenga ndaba yuko nawe kuko ndabona yuko yo gusubiza kandi kutonde. Ego muzaba mukoze cyane. Sawa tuzosubira. Imana baheza amen. Urugendo rwiza. Ego iratuzaniye ni faraja rupe Imana sabe evada yashinjitanye ne yatumira jewe ego cyane ari numva gute Urumva nakitse kuvuga numva ko meze neza nta kintu yuko jewe numva kuri meyanda yari yuzuye reka dukumana amashiyo Mana Urumva namubwiye umushinga nayo wanjye ko hari yaje umukozi w'Imana nga aratubwira yuko twirukanye Imana muri no nzu yacu nukuri naciye ntangura gusenga Imana kandi Imana urana yarabikoze. Uya ntamanzi twirukanye jerukanye abantu bagira siringa nasanga abuzuranye baringana kivuga ati je ntabwo nkeneye ibyo ni Imana nirukanye. Oya kigege warirukanye Imana ahubwo nari narindire kuja muri sport none bitamukire no kutabikoze mwako Imana ariko ngwaye oya none kazi ko wavuze ko sport ngwaye cenge na muri sport ndibaza uwatahuye ko Imana ariko mege gusumba sport. Hama je nibaza ko reka ngico mvuze kuri je yego ndumva umengo nyako wa Mutama Kingi wewe wifashe ibisanzwe kubona ko uhagaritse abantu bari kwaravugira izina rya Yesu mu nzu yiwawe wifashe nko kumenya ibintu byoroshe ni ibintu bisanzwe ariko ni ikintu kidasanzwe wakoze kandi urabona yuko vraiment cyariko kirakuzanira ingaruka mbi mu buzima bw'iwawe. Ni ukuvuga ngo hari ikintu abantu benshi bataramenya kandi bakwiye kumenya bagatahura bagashira mu mitwe yabo buriya kuba ufise umugwi w'abantu bashobora kuza bakuvugira izina ry'Uhoraho mu nzu yiwawe bagahereza imibavu Uhoraho batazira izina ry'Uhoraho bari mu nzu yiwawe ni ikintu cy'igiciro kinini ni ikintu kidasanzwe. Ni ukuvuga ngo abantu batarakiza abantu bataramenya Imana barafata ivyumba byo bakabera ikigwamana utawuri ryo bangabira abandi bagafata ibintu bakubaka utuntu tw'utuzu nimba ari indaro cyane ibiki bakubaka mu mpango zabo mu ngo zabo ariko bakiba natwe abantu bakijije dukwiye kumenya rero ko iyo turiko turavuga izina ry'Uhoraho mu mazu yacu ni ivy'igiciro kinini bituma hari mwe mu mbi zashobora kwegera urusago rw'iwawe rubahirizwa ibintu byose bikagenda neza. Oya je mukozi w'Imana kubwi wanje no gukora ibyo ntarenzi wumva ko sinari kubimenya ko ari Imana ari ihari jiwe Imana imbabarire ndasavye imbabazi na madame mbabarire nukuri bazohore basenga guhera kwa mbere gushika no kwa Mungu bari ngaha basenga kugira Imana yigumire mu nzi wanje tugumana amahoro meza kuko ingwara yari tubwirame kandi yababaza. No kuvuga ngo nibaza ko ni Imana ihabwa icubahiro ko mu bitahuye kandi mukaba musavye imbabazi
imana nayo yicaye ku ntebe y'imbabazi ntayihagurukaho kuvuga ngo imana ihabwa icyubahiro hanyuma mubimenye kandi mubimenyeshe n'abandi ni ukuri kuba ufise serire mu nzu y'iwawe kuba ufise abantu baza guhimbariza imana mu nzu y'iwawe ni ikintu cy'igiciro kinini kandi ikintu cyiza kandi cyiza cyane ni ukuri bene data dutahure iki kintu mu gitabo cy'abaheburayo niho bavuga ngo twiyegereze imana nayo izotwegera ni ukuvuga ngo kwiyegereza imana ni ibintu by'igiciro kinini. Mwanangu rudi,
Nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina, gufasha abagowe, ivugabutumwa, gutamba, kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye, mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera, aho naho ni mu Caramagahahe kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi.